vuga merci kuri papa nachata dukoreye papa Fernando Aye. Hello beautiful people, j'espère que vous allez tout à fait bien. Yose ni Rubambo OG, umusore wanyu mwita umuhanza kabisa nkuko vyama. No munsi rero inyuma yo kubaha indimbo zinga zitandukanye nagarutse n'iyindi ndirimbo. Ubona yuko inyuma yo kugaragara mu ma concert agenda atandukanye. Hariya muri Congo, Uganda, Dubai nandi nshagenda atandukanye, inyuma yo kuzunguruka igihugu, inyuma kandi yo gukora ama remix agenda atandukanye, arimo ayo twamenye ku ndirimbo ya Bellissima, umusaza Fernando yamaze kuba anaza n'indirimbo yiswe Shimamana, muri ko murabona kuma ekra yanyu kano kanya. Yasino ndirimbo isohotse mu gihe twari twiteze indirimbo célèbre, indirimbo kabisa benshi mwabonye yaktinga hara mu gihugu cy'u Rwanda, ari kumwe n'umu producer asanzwe agaze neza muri kya gihugu, naho sondi ni Element Ele. Indirimbo vyabitekanije ko kiza gusohoka, ariko kandi nivya kabaye bikunda ko isohoka, ikigaragara nuko yabanjije gusohora indirimbo ayitwa Shimamana. Ino ndirimbo Shimamana isohotse mu gihe Fernando yarose canke yakoze hiti zinga zitandukanye, zirimwo Kazimimana Inkunda, zirimwo Bellissima mwabonye na remix yo musaza Eddie Kenzo kuva hara mu gihugu c'Ubugande. Ubona yuko ari indirimbo mwakiriye neza kandi mwishimiye neza cyane gose. Yasikundi ruhande kandi no ndirimbo no musore kabisa wa Mateso cyangwa umungu wa Mateso kuvaranye mu Magarama, ayisohoye mu gihe yaramaze imisi avuga ati je ndashaka gushimira Imana, ndashaka kandi ko twimukira muri gospel gatoya, nkashimira Imana, nkayibwira aho yankuye, nkayibwira ivyo mfashije. Yes, dusuye inyuma gatoya mu bihe bibi yagiye aracamwe, muravyibuka kuva atandukana mugenzi we hari anyi Melanin Boy, ibibazo bagiye bahura navyo, kuva kandi bagenda bahindura amazina y'amacano n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye twagiye tubabwira. Ariko kandi inyuma y'ibi vyose, inyuma yo kuronka amasho agenda atandukanye, inyuma yo kura amahiti amwe mbere yagira nakora avuga ati jewe ico nkeneye cyane gose si clip, ahubwo nkeneye gutanga ubutumwa bumeze neza cyane gose. Nyuma yo gutanga ubutumwa bumeze neza cyane gose mu ndimo zitandukanye, y'abatari bakimwagiye musaba yuko yogerageza kuza arakora ama clip ari official, ariko kandi umusaza kabisa yabitaye kuwa amazi uko wewe yagumye yemeza yuko clip atazutanga amasoko, ahubwo nyabuna indirimbo nziza ariyo yideplace canke ariyo yijana, hama ibintu bikagenda bimera fresh sana. Ino ndirimbo ugiye kubiraba yagiye agaruka rero kubashimira cyane gose. Ubona yuko yashimiye hari ya famille Gahungu, yashimiye kandi na Bellissima asanzwe kandi afise n'indimbo yamwitiriye, indirimbo kandi mezeza cyane gose. Ubona yuko ari n'umukenyezi yagize nawe ubukwe muri uno mwaka nyene wa 2025. Uravye rero kumva izino ndirimbo neza, urabona yuko yagiye agaruka ku buzima bwe bwa misi yose, aho kandi yagiye agaruka ku bibi yagiye aracamwo na vyiza yagiye aracamwo, ivyo vyose akaba anabishimira Imana. Amasanamu ino ndirimbo yakore mu bibanza bitarenga bibiri. Abona yuko ndimbo nka yose yakore muri province ya Gitega cyangwa mu ntara ya Gitega. Ubona yuko yafashe location ya Tapis Vert, abenshi murahazi makunda kuja kurukirayo ni Gitega, ni nkaho no kiti kibira kirekire abatebake bamaze kujo baca bahabona. Ubona yuko kandi yafatiwe n'amasanamu neza na neza hariya kuri stade Ingoma Igitega. Ino ndimbo yakozwe na Fidge Hitmaker muri Master Music. Ubona yuko asora indirimbo zitambitse kandi ziba azimeze na neza. Mugende kurubuga gwe muraza kwisangako, ariko kandi ntitwogenda tudacishije amaso canke ngo dusome zimwe muri commentaire zagiye zigaragara kuri ino ndimbo. Bona ko ari indirimbo yavugishije cyane gose abantu bose, vy'umwihariko abasanzwe bamukurikira bari mu gihugu c'u Rwanda. Imbere ko nsoma tumwe mu documentaire twagiye twagaga ku ino ndirimbo, reka ndabutse kandi ko YouTube channel y'umusaza Fernando Aye yakozwe itariki imwe y'ukwezi k'umunani mu mwaka wa 2025, inyuma yuko atandukanye na mugenzi we Melanin Boy. Zimwe muri commentaire zagezaga ku ino ndirimbo kuri YouTube yiwe harimo rera zagaruka ku ino ndirimbo kuri YouTube yiwe harimo rera bagiye barasaba yuko yohindura uburyo akuramwa ama clip, wana yuko bagavuga ati kabisa video nta kigenda.
mu gihe kandi atakibura iciza abagiye bayishima akavuga ati ino video ni nziza, ni benshi cyane gose. Kandi nkuko neko ndababwira yagirabwa n'abantu benshi bagenda batandukanye, imyaka igenda itandukanye. Kundi ruhande rero commentaire z'abanyarwanda zo urabona ko abari cyane gose. Ikigaragara nuko no muririmbyi Fernando Aye asanzwe afise population canke public nyinshi kandi iteye ubwo. Amwe mu makomantiye kandi yagiye agaruka kuri ino ndirimbo nuko nkuko neko ndababwira abatari bake bagiye basaba yuko yoza aragaruka cyane gose, mugabo akaza abatamwo na clip ziba ziri ku mwanya. Ino video rero ni video ubona yuko itangura yose yijimye canke iri mu ibara girabura. Bamwe rero bagira bavuga ati inyabuna wari kuhindura system yo kuramo clip ukagenza uko Yesu afise uko ubibona rero nanje ndafise ko ndayibona ako kandi kuri programme ziwe nawe nyine abafise ukundi kuntu abibona, mugabo kandi kitabuza yuko indirimbo ziguma zisoka kumaya. Dusubire ku indimbi kurikira zisoka kumaya, dusubire ku indimbi kurikira muri ya programme yiswe video reaction na Jenyene Rubambo OG. Je vous aime fort. Make sure ko mwagize like, comment na subscribe kuri channel yacu ya Black Media.